ntara ya Bururi habaye igitero. Ndabaramukije mwese n'abahakazi banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Uyu n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yo kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka n'ibihumbi 2022. Mu ngingo nkuru zano makuru ndaza kukubwira ibitandukanye, ariko tukaza kugaruka ku nkuru yimo barihejeje kudushikira kano kanya ivuye Bururi. Abantu batatu bakomerekejwe n'abantu bitwaje imipanga. Ndaza kukubwira abo bantu ni bande ndetse n'abakomeretse, ndaza kubikubwira mu buryo buramvuye. Ndaza no kukubwira yandi makuru atandukanye avugwa mu gihugu c'u Burundi, aho abarwiza tunga bo mu ntara ya Gitega basaba ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ABD gushiraho igisata kibafasha kuronka amafaranga y'agaciro. Muri meri ya Bujumbura abanyororo barenga 110 bo mwibohero rikuru rya Mpimba no barekuye vy'agateganyo ku muhingamo wo kuruno wa gatanu. Ndaza kubikubwira mu buryo buramvuye. Imiliyoni 55 z'amafaranga y'amanyaburaya niyo yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yo gushigikira umugambi wo kuvura abana n'abakenyezi bibaruka ku buntu. Ndaza kubikubwira muri ano makuru. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rirafasha mu bijanye n'uburimyi nko mu gutunganya imyonga, gukingira ibidukikije no guhingura ibifungurwa. Ivyo ndaza kukubwira uko bizokorwa ndetse n'ibindi vyatangajwe. Abarongoye inzego zitandukanye z'ubucamanza mu ntara ya Ngozi basaba ubushikiranganje buraba ivy'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ko ikinyamakuru c'uwo muryango La Gazette coshirwa mu ndimi z'ikirundi n'igifaransa, eka n'amategeko n'amabwirizwa agenga uwo muryango. Muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Uburundi burakira inkino za zone ya gatanu mu mupira w'amaboko volleyball ukinigwa ku musenyi mu batarenza imyaka 19. Ayo nayo ndaza kuyakubwira nateguye mu buryo bw'idonido. Nayo ibikorwa nyezina vyo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 igice caryo ca Rumonge Gitaza vyari bitegekanijwe ko bitangura ntivyatanguye. Vyatewe n'iki? Ndaza kubikubwira muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Mu ntara ya Bururi hari umwigeme w'imyaka 18 ari mu gasho k'igipolisi muri komine Mugamba. Turaza kukubwira ivyo uyu mwigeme yagirizwa, vyose twabiteguye mu buryo bw'idonido. Ngize impfunyapfunyo z'amakuru tugiye kugaruka ko muri ano makuru banywanyi bacu aho muri irya nino hatandukanye. Turazi kumamurindiriye ko tubashikiriza ibivugo irya nino kugira rurashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Ufyonda kuri sabone twoshira ko inkorika gushikira mu bambere. Turazi kumamurindiranye gishika makuru tuba twabatohoreje. Sabwe kaze rero ko bari ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'ababanye ndetse n'ahandi handi hatandukanye muri irya nino dukurikira mwese ndabaramukije n'abakaze. Kano makuru yacu tuyatangurire mu buryo bw'idonido kuri no nkuru ice ku masonga. Mu ntara ya Bururi hari umwigeme w'imyaka 18 ari mu gasho k'igipolisi muri komine Mugamba kuva ku mugoroba wo kuwa kane. Uyo yagirizwa kwica uruyoya rwiwe rwari rumaze umunsi umwe, aca atikiziga mu kazu kasugumwe k'ishure ryisumbuye rya Ruhinga. Abaharanira agateka kazina muntu i Bururi bakaba basaba ko uyu mwigeme niyagirwa n'icaha co kwica urwo ruyoya yohanwa hisunzwe amategeko. Uko nari nabikubwiye, ibikorwa nyezina vyo gusanura ibarabara ry'igihugu nimero 3 igice caryo ca Rumonge Gitaza vyari vyitezwe gutangura kuri uno wa gatanu, inyuma yaho indwi abo vyega bose bari bahawe irangiriye ntago vyatanguye. Mu ntwaro mu Rumonge bakabashikiriza ko ibarabara iko ibibaraba vyaheze, ariko mwishira hamwe Soja Satomo ngo rizorangura uwo mugambi bakaba bavuga ko hari vyo batarasinyigwa. Umuyobozi mukuru ajejwe amabarabara mu Burundi akabamenyesha ko bagiye kubitunganya ku buryo vyatevye ibikorwa bigatangura mu ntango z'indwi buca dutangura. Mushikiranganje wa mbere Alenge mu Bunyoni akaba yaheruka gutanga ico kiringo avuga ko bonyarutsa ivyo bikorwa bigatangura. Uburundi barakira inkino za zone ya gatanu umupira w'amaboko volleyball ukinirwa ku musenyi mu batarenza imyaka 19. Izo nkino zitangura kuri uno muhingamo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika,
aho bita kuri Petit Basamu kuva isaha 9 zaraye zitanguye rero. Ibihugu bitatu arivyo Uburundi, u Rwanda na Tanzania nivyo vyitaba iryo higanwa rizorangira ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 Ruheshi. Igihugu c'u Burundi kikaba cyasherukiwe n'imigwi ine harimwo 2 y'abahungu n'ibiri y'abakobwa, co kimwe n'u Rwanda. Tanzania iserukirwa n'imigwi 2 y'abahungu gusa. Abarongoye inzego zitandukanye z'ubucamanza mu ntara ya Ngozi basaba ubushikiranganji buraba ivy'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ko ikinyamakuru c'uwo muryango La Gazette coshigwa mu zindi ndimi z'ikirundi n'igifaransa, eka n'amategeko n'amabwirizwa agenga uwo muryango. Mu ruganda rwateguwe kuri uno wa kane n'ubwo bushikiranganji Ingozi bakaba bavuze ko abacamanza b'Abarundi bibagora gutahura kubera vyose biri mu Congereza. Abaserukiye ubwo bushikiranganji babemereye ko bagiye kuraba ingene bishigwa mu ngiro. Miliyoni 55 z'amafaranga y'amanyaburaya niyo yatanzwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya yo gushigikira umugambi wo kuvura abana n'abakenyezi bibaruka ku buntu. Komenije imbere wo mu buserukizi bw'uwo muryango akaba yabivugiye mu kiganiro kidasanzwe ku bikorwa birangurwa n'uwo muryango nk'uko yabitangaje. Bakaba bavuga ko rero bazoshigikira mu kiringo c'imyaka 4 uhereye muri uku kwezi kwa Ruheshi. Uwo muryango kandi ngo urafasha vyinshi mu gisata c'amagara y'abantu, harimwo no gutanga inyigisho ku bakorera muri ico gisata. Biremezwa na Alexis Hatungimana arongoye umugambi n'abacu wo kuvurira mu kibano no ku mavuriro abegereye abarwayi indwara zo mu mutwe. Rifashwe mu mugongo n'igihugu c'Ubusuwisi ngo barigishije abaremesha kiyago ibijanye n'izo ngwara. Muri ico kiganiro umuhinga mu bijanye n'imigenderanire akaba avuga ariko ko baraba ko ngo iyo migambi hari ico iriko irahindura mu buzima bw'abanyagihugu kandi ko yubahiriza ubwigenge bw'igihugu. Guillaume Ndayikengurukiye akaba abona ko basuzuma ko inyigisho batanga bazihawe bazoshobora kuvyikorera mu gihe bakuyemwo akarenge. Kubwiwe rero ngo nta gihugu na kimwe gishaka kwama gifashwa. Muri Bujumbura Meri abanyororo barenga 110 bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba nibo barekuwe vy'agateganyo ku muhingamo wo kuri uno wa gatanu. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akaba yavuze ko batanguje isekeza ryo kurekura abanyororo bagirizwa ivyaha bito bito nk'uko vyasabwe n'umukuru w'igihugu. Sylvestre Nyandwi akaba amenyesha ko ico gikorwa catevye gushigwa mu ngiro kubera gitegerezwa kubahiriza uburenganzira bw'umwe wese. Abarwizatunga bo mu ntara ya Gitega basaba ikigo kijejwe iterambere mu Burundi ADB gushiraho igisata kibafasha kuronka amafaranga y'agaciro. Babishikirije kuri uno wa gatanu i Gitega mu birori vyo kugurura igisata mpuzantara c'ico kigo kiri mu nyubakwa z'ikigo cegeranya amakori n'amatagisi OBR. Cegera c'umuyobozi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile Aime Laurentine Kanyana akaba abahamagarira nyabuna gushira imbere imigambi ituma ayo mafaranga mvamakungu aboneka. Narinabikubwiye mu ntango zano makuru ko mu ntara ya Bururi abantu 3 bakomerekejwe n'abantu bitwaje imipanga bataramenyekana igihe c'isaha 8 z'ijoro yo kuri uno wa gatanu ku muhana wo ku mutumba Kajondi muri komine Rutovu. Inkuru ziva mu gipolisi zikaba zivuga ko ari abasuma bateshejwe bashaka kwiba kuri uwo muhana. Komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Bururi arashimira abanyagihugu n'abapolisi bihuse gutabara. Dieudonné Maniragaba akabasaba abanyagihugu gufasha no kudoma ko urutoke izo nkozi z'ikibi. Gusa hari andi makuru twaronse ko ngo bo bari abantu bitwaje ibigwanisho boba bagize ico gitero bashaka kugirira nabi abanyagihugu.
ni inkuru tubandanya kubatohoreza tukaza kuyabashikiriza mu yandi makuru yacu turiko turabategurira. Kubutse ko gikurikiye amakuru avugwa irya nino kw'isi ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV. Ubaye utarafyonda kuri sabone wobanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Mu ntara ya Bururi hari umwigeme w'imyaka 18 ari mu gasho k'igipolisi muri komine Mugamba kuva ku mugoroba wo kuruno wa kane. Uyo yagirizwa kwica uruyoya rwiwe rwari rumaze umunsi umwe aca atikiziga mu kazu ka sugumwe k'ishure ryisumbuye rya Ruhinga. Abaharanira agateka kazina muntu i Bururi basaba ko uwo mwigeme niyagirwa n'icaha co kwica urwo ruyoya yohanwa hisunzwe amategeko, nibara ku mutemere uwo mwigeme akaba yihaye inkumbi. Ibihano vyafatiwe Uburusiya ku gitoro bizosambura ubutunzi bw'Uburaya. Mushikiranganje wa mbere wa Hongariya aramenyesha ko ibihano vyafatiwe Uburusiya ku kugura igitoro c'Uburusiya ngo bizosambura ubutunzi bw'ibihugu vy'Uburaya. Abishikiriza mu ijambo ryiwe amenyesha ko iterambere ry'ibihugu vya Buraya rishobora kubangamirwa bikaba ari ingorane. Orbani akaba avuga ko Budapest ngo badashobora gufasha Ukraine, bati yaba ko ari ugufasha kurondera amahoro ho gufasha kugira intambara. Leta ya Hongariya ikaba iraba nabi Leta zunze ubumwe za Amerika n'ubumwe bwa Buraya, ati ntivyari kwishuka ubwo nyene mu ntambara Ukraine irimwo n'Uburaya abanyapolitike bakaba bari mwihahamuka. Ngayo amwe mu makuru yaragezwe ko yavugwaga cane yoba mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'Ubuseruko ndetse n'ibindi babiriko biravugwa irya nino. Wipfuza kuraje mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi abiriko biravugwa irya nino, fyonda kuri subscribe twashira ko inkuru igaca igushikiraho ibereye muhira mu birimo yawe ya misi yose. Amakuru tukayagushikiriza, intererano ikaba ari ugufyonda kuri subscribe vyonyene maze tukaraja tugushikiriza amakuru umunota ku yundi mu kanya. Harandi makuru ndikunda gutunganiriza twatohorejwe n'urya mu rwi wabamenyesha amakuru b'abahinga badutohoreza amakuru irya nino mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse n'ibivugwa mu karere, mpejeje kuyatunganya ndazinya gushikiriza idonido. Mukanya rero ntuze gucikwa n'ayo makuru naguteguriye, nanabipfuriza gutangura weekend neza. Abaja mu karuhuko mwese muje mu karuhuko neza, ndazi ko ubu mwatanguye kuja atandukanye. Hari abariko baraja kuri plage, abariko muraja kuraba imiryango yanyu iyo mwayisize ruguru, ndetse n'abandi mwese muriko muritegurira kwinjira mu karuhuko ka weekend. Mwese ndabipfurije ibihe vyiza aho muraba muri hose. Turagenda tubana twebwe ico dukora no kubandanya tubashikiriza amakuru aho uri hose. Wewe upfa kuba ufise laptop canke telefone ngendanwa yawe ugashiramwo amamega akwiye, maze ukaja uza kurondera amakuru ku mbonesha kure ikorera kuri YouTube yitwa ICTV. Mbonesha kure Mwirudende ikagushikiriza amakuru, najewe rero ndagenda mbana namwe bashikiriza amakuru yose abariko baravugwa. Uragenda uyamenya uko ugenda ubana natwe. Hari n'abanywanyi bacu mubandanya kutubwira muti turashimira cane ingene muduha amakuru, turashimira ingene mudutohoreza iyo tuba turi ntabwo tuba twamenye ivyabaye, hari n'ivyo tuba twanyegejwe ariko mwe muradushikiriza amakuru. Ni ibintu vyo gushimira cane, namwebwe rero turakenguruka ko muduha ivyo vyumviro ndetse mukanatwereka ko muba muriko murakurikira amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza. Narakenguruka cane ku mugwi w'abamenyesha amakuru bacu baba ariko baradutohoreza ndetse bakanaturungikira ayo makuru, nabo gose baba bakoze akazi katoroshe, ari naco nyene babandanya gukora. Na jewe aho mba ndi nkagenda ngushikiriza ayo makuru nkayatunganya neza kugira muyabone mu buryo bw'amajwi n'amasanamu. Banakoze akazi kenshi cane, amakuru akagenda abashikira umunota ku yundi uko abahejeje gutunganywa.